Twidondora. Amazina ni Bigirimana Ismael, mugabo ntazira Jazzy mu carrière ya musique. Jazzy, urongoye ishirahamwe, utubwira ishirahamwe murongoye. Ni Glorious Melody Records Studio, niyo turongoye tugakoramo n'ubuzima n'izakazi ka buri munsi. Yego. Mwaje hano mufise ubutumwa bukomeye cyane mwifuza gushikiriza, mbega ni iki mwaje kutubwira? Murakoze cyane, twaje kubabwira ibijyanye n'uruganda rw'abacuraranzi turiko turategura abacuraranzi mp'imbazamana, tuzokora itariki 21 z'ukwezi nyene, kuva saa 3 z'agatondo kugeza saa 8 mu rusengero rw'abagenzi muri Rohero. Nico cyatuzanye cyane. Kubera iki mwiyumviriye ubwo ruganda? Ahanini ni wa mutima canke ni ca gicapo urabona kenshi bavuga ati abacuraranzi ntibakizwa, abacuraranzi nta zabo, mugabo kandi ugerageje kuraba nta mahigo tugeze turonka yo kwicara hamwe turegwe muri carrière y'umuziki. Mu rusengero turigisha ijambo ry'Imana cyo kimwe n'abandi, haraba kandi izindi nganda z'abaririnzi zikora kenshi, ugasanga bariko bararonka inyigisho zabo, mugabo twege nk'abacuraranzi ayo mahirwe ntiyari bwigera aboneka. Batwigisha ati muri carrière y'iwanyu y'umuziki burya modifatamo kuno zogenda kuno kugira ngo ushike kure ukwitwara ubuzima busanzwe kwitwara uku. Rero iyo tuvuze ko twagize eshege cyangwa amakosa, ikindi gihe sinavyidogera kuko nta mahirwe tugize turonka. Nicyo gituma tuvuga ati no, il ko ducrea iyo opportunity cyangwa akaryo keza aho dushobora kwigisha hagati muri twebwe abadukuja bakaduha impanuro kugira ngo tugire aho twivanye naho twigejeje. Mwiteze iki inyuma y'uru ruganda? Impinduka mu vyumviro, impinduka no mu mibereho. Turafise n'icizire cy'uko n'abacuraranzi baduserukira mu bindi bihugu bazoza baravuga ati by'ukuri abacuraranzi b'u Burundi b'abarundi barafise akantu kabijya no kubacuraranga neza hari kandi kantu kabijya. Ahanini nico turiko turarondera abacuranzi bacu mu Burundi ngaha bari no hanze, ko tugira inyifato myiza, umucuranzi akaba umuntu ashitse akije by'ukuri kandi akunda Imana, akorera Imana hari mu rusengero no hanze. Yego. Iyi ni edition igira kabiri iki gikorwa, ndashaka mutubwire commentaire. Edition ya mbere mwayibonye gute? Hanyuma iyi edition ya kabiri izoba imeze gute? Ni bande bazokwigisha? Abaririmbyi bo kwitega iki muri? Okay. Edition ya mbere turashimira Imana ko byagenze neza, twararonse aba message y'abacuraranzi bamwe ati mwarakoze, iki carahindutse kubera inyigisho twaronse hariya, niki carahindutse, n'abarongozi bamwe batubwira ati nukuri kirya kintu ni ciza cyane giheze. Twarikiye n'abacuranzi mu rusengero turavugana duhindura iki, dukosore hehe. Byatubeze ikimaze cyane, turabishimira Imana. Turizeye cyane hamwe niki tugiye kugira ko kiza bici kimazi, kuko hejuru y'ibyo twize ubushize ubu twaragiriwe amahirwe turi kumwe n'umwigisha w'umuziki Jores. Ahani twisunze cyane ku buzima, mugabo nitwiza tugira twinjire rero mu gucuraranga ese umuntu yo guteza imbere gute, ni hazoba ari hazogira ibyo dusangije nawe nko mu mwigisha mwiza amaze kuramura abacuraranzi benshi dufise ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Yego. Iruhande ya Jores hariho abandi bigisha muzo mufite? Yego, iruhande ya Jores turafise abandi bigisha, turi kumwe na Joye, Pasteur Joye umurongozi wa Inganji, turi kumwe kandi na Pasteur Kurida wo muri Jesus Christ, nibo bigisha dufise bazodufasha kubw'uwo munsi. Muri kano kanya hari umumizicien, mbega n'abamizicien bonyene bazoza canke hariho n'abashobora kuza peut-être bakunda ico gisata? Ahanini intumbero yacu ni y'abacuraranzi kuko nibo bari muri iyo domaine cyangwa bariko baravyiga, kuko izo nyinshi none barazikeneye. Abandi bantu twumva boba muri twege n'abantu bakora muri abatechnicien, donc bakora abatuma umucuraranzi bamuhije byiza, abasanimene
nibo bantu haniniya cyane twifuza ko baba muri icyo gikorwa kandi turashima ko bariko baraza hari abamizisiyen bariko canke abasoundmen bariko barakurikirana ino interview ndashaka kubashikiriza ubutumwa biyandikisha gute babwire ibintu byose bakeneye kugira bashobore kugushikira. Murakoze cyane. Ukwiyandikisha urashobora kutwandikira ku nimero WhatsApp 77 166 166 790 nizo nimero ushobora kutwandikirako cyangwa ukadutelefona kuri 60 85 65 15 cyangwa ukatwandikira kuri Facebook Glorious Melody Records. Aho se birakunda. Hama ikindi naco nababwira nuko turiteze ikintu kidasanzwe kuko ubuzima buhinduka n'ibyo umuntu abona cyangwa se yumva. Rero kujya kuntu umumizisiyen yateye intambwe kubera hariyo tutoriel yabonye kuri YouTube, hari umuntu yiporose volonté agashira tutoriel hajya akayiga akayimenya hamwe akayapika mu ndirimbo igatuma amenyekana. Niko kandi Imana yaduhaye abantu bazodusangiza message ya parcours y'ubuzima bw'umucuraranzi kugira ngo tuve kuri point A tuje kuri B tuje kuri C hama ikindi gihe tuba abantu bazima babashitse. Yego ndagushimiye cyane. Murakoze cyane.